ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi mukunze kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudas Mandakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twari kumwe n'umutumire ngenda kuri yo Ephraim aho twaganiriye ku vyerekeye urukundo. Muri ivyo twaganiriye yatubwiye inkuru zitandukanye. Uno munsi duhava tuvugana kuri kimwe abanyeshuri bakunda kuvuga cyangwa bakunda kuvuga twita copinage. Ivyo imbere ko tubishikira reka tubanze twumve iyi mpanuro y'ungenda kuri yo Ephraim atubwira urukundo abanyeshuri canke abakiri ku ntebe y'ishuri bokundana. Reka tumutege yo. Ico nama mbwira abanyeshuri kandi nobwira n'aba bakwandikiye nuko boba bagenzi bahuriye ku ishuri muri interna. Ikintu cambere cabahuje nuko baje kwiga ku muri interna, si muri etat civil. Muri interna ntibashingirira ariyo, muri interna ico baronderayo n'ubumenyi. Abantu bige, umukobwa azi ibiharuro, umuhungu atabizi namusobanurire nk'abagenzi nka mwene data. Mugabo kuba musobanurira ibiharuro ntibisigure yuko icaza kumuha nk'impera ari ukwitanga k'umubiri wiwe. Oya, ivyo baba bamaze kuja mu vyaha. Bahuriye ku ishuri canke bahuriye ku ishuri nk'abana b'Imana canke abana b'igihugu basanzwe baje gufashanya kugira ngo baduze ubumenyi. Minervare bahabwa n'abavyeyi ntipfusa, mugabo mutoya canke udafise ubumenyi kanaka atumva ibintu neza ujya byumva cyane amufashe kugira bose baze bagira ico bashitse ko mu buzima bwabo barafadikanije. Niho ubugenzi bwabo mbere usanga bwarabaye ubwingira kamaro, akazokwibuka ati nimba ngeze aha hantu nakayabigizemo uruhara kubera ico yamfashije. Nuko murako cyane muvyo nabemereye nababwiye ntivyo byose tuzovugana ku vyerekeye bimwe abanyeshuri bakunda kwita copinage. Mbega ico oye ko biri mu vyo mwigeze kwigisha ugwaruka mwari mwabikuye kuki? Ico twari twabikuye ko ni nyifato twabona iri mu gwaruka rutandukanye canke uko badusaba mu mashuri atandukanye ngo tugire ico tubabwiye kuco bita copinage. Ngerageje kurondera mu madictionnaire atandukanye cyane muri kazinduzi zitandukanye, nagiye kubisanga hari muri Université y'Ingozi. Nza gusanga dictionnaire ishasha yari isohotse mu 2008 Micro Robert, sanga ijambo copinage, sanga insiguro bariha ni insiguro yuko copinage ari kintu kibi. Barivuga ko ari kintu kibi, ni nka kimwe bita libertinage. Copinage rero cabaye ikintu kibi kandi uko abantu babifata, bamwe babifata nk'ibisanzwe mugabo atari bisanzwe. Rero benshi mu mashure bavuga ngo copinage ngo mbega ngo ni nziza canke nimbi. Deja copinage ari kibi ntiwosubira kubaza ngo none ngo ni kibi. Umwanda ntiwovuga ngo ni mubi kandi wamaze kubona ko ari umwanda. Muri dictionnaire Micro Robert yasohotse muri 2008 basobanura ko copinage ari inyifato mbi, ari kintu kibi. Urumva ntibakwiye rero kubaza ikintu kibi ko ari kintu kibi. Kandi niko nakunze kwishura, nigeze kuvyishura abantu bambajije ndi mu Kayanza kwigisha ico gihe, ndababwira yuko wamaze kubona ko ikintu ari umwanda nta kamaro ko gusubira kubaza ko ari kibi. Kandi uko bimeze mu mashuri nta muhungu agira copinage n'umundi muhungu. Usanga umuhungu ashaka agire copinage n'umukobwa, no kuvuga ngo bagira ubugenzi, kandi ubwo bugenzi ugasanga intumbero bafise niyo kurondera gukora ivyaha by'ubusambanyi. Rero ijambo iyo ugomba gushitsa ico risobanura nuko ubushaka gukora kibi. Iyo copinage kidasigura ubugenzi bwiza nuko iyo ushatse kugikora ushaka gukora ico kibi. Rero nta kamaro kugusubira kubaza ngo copinage ngo mbega ngo ni nziza canke nimbi kandi uzi yuko ni agisobanura ikintu kibi. Nico gituma ico njenze mpanura abanyeshuri nuko nta mwanya wo kuja guta ku ishuri kurondera umufiance uri mu w'indwi, uri mu 8, uri mu w'icenda, uri ku ntebe y'ishuri. Wagiye bakurihiye Minervare ngo uje kwiga, ntibakurihiye Minervare ngo uje kurondera umugabo canke umugore. Ni waja mu buzima busanzwe ico gihe n'amategeko y'igihugu arabikurekurira. Ntiturigera tubona abana bari muri secondaire bashingirwa, tukaja publiquement, tukagenda mu rusengero, tukagenda bagaherekeza kuko n'amategeko ntavyemera. Kandi bitesha umwanya kuko
kugira ivyo vyiyumviro vyabubatse hagati muri we no kugira ivyiyumviro vy'ivyigwa bironona cane, ntibiguha n'umwanya ukugira ngo ugire ico ushoboye gukora. Rero ababaza ivyo bibazo barabizi, twama twabibabaje, baba bashaka kubaza ngo none ngo ni bibi ngo gukundana ngo umuhungu n'umukobwa, nico baba bashaka gukora. Mugabo ico twabonye nuko umwisho baja muri co bita copinage, no kuvuga mu ngeso mbi. Rero ntiyoba kibaza ati ingeso mbi ni mbi kandi zimaze kuba mbi. Ingeso mbi iguma ari mbi, none ingaruka z'iyo copinage barabutse bayigize ukiri umunyeshuri, ingaruka niziye? Ingaruka nuko kenshi experience canke ivyabaye mu kahise vyatweretse ko abo bantu mwisho kenshi baguye mu busambanyi. Bamaze kugwa mu busambanyi, urumva yuko hariho ikihamana cinshi cyo kugwara sida. Kandi ikindi naco baba bamaze kurenga ibwirizwa ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Nico twagiye kenshi twigisha abana canke abakiri bato, ababa biga canke abatiga, yuko bakwiye kugera ahantu bavuga bati oya, nta busambanyi, nta kurangura amabanga mpuzabitsina imbere y'ukubaka urugo canke inyuma y'urugo. Donc pas de rapport sexuel avant le mariage et en dehors du mariage. Kandi nico catumye twigisha abana kenshi ngo abubahuke kuvuga ego canke oya igihe bikenewe. Kenshi mu mashure nk'iyo umuhungu akuze kurusha umukobwa, kenshi amera nk'umutera ubwoba, canke igihe ari umuntu amurihira amashure canke gira gute, ukamenga bogira ubugenzi canke bokwe kubera ivyo asanzwe amufashamwo, canke kugutinya ati ko jewe ntumva ibiharuro canke ko ntumva histoire, reka uyu muntu nemere tuba abagenzi bama bariko barakwegana canke bafise ubundi buntu bw'ubugeso bibahuriyeko, ejo ntazohava reka kunsobanurira ibiharuro. Nico twabigishije bubahuke kuvuga oya, akamubwira ati jewe ndagukunda uri kunyogisha ibiharuro, ndagukunda uri kunsobanurira geography canke igifaransa, mugabo sishobora kugukunda uriko uranzanira ibintu vy'ingeso mbi bitujana mu buhumbu. Ntiyemere niyaje gukora ico bita karesi, amuzanye ku kuboko aza kumukorakora, akubaka naho yoba ari we yahora amusobanurira ibiharuro, akavuga ati oya, ibi sindimwo kuko ibi bishobora kunkwegera mu busambanyi nkandura sida. Ego akubahuka kuvuga oya igihe bikenewe, no kubahuka kuvuga ego igihe bikenewe. Kenshi ico tubigisha no kuvuga ngo oya, sinkeneye ubugenzi budafatiye ku vyigwa vyo mw'ishuri, kuko ico nkeneye ku ishuri canke ico nkeneye mu buzima bwa misi yose ni kinkuza kikankura hondi mu bukene ndimwo, canke mu kutamenya ikintu kanaka ndimwo kinjana ahantu heza nshobora kuzigirira akamaro. Mugabe ikintu cyose kiza kuninonera ubukobwa canke ubuhungu, nkavuga nti aha si ndavyemera. Kumenya kuvuga oya, guhagararira agateka kiwe, kuko igitsina gishobora kukubera umunezero canke kikakubera akaga. N'umunezero ryari igihe ubatse ugwawe mu mutekano, abantu bose babibona bagakoma amashi bakaguha felicitation, iyo ugira umunezero mwishi cyane. Mugabo iyo bishitse ugakora amabanga mpuzabitsina imbere yuko ubaka ugwawe, keshi bizana ibimaramare n'agatetegwe nk'iyo twayinda, canke iyo bishitse akacagira amagara mabi kandi atubatse, bimuzanira aho kuba umunezero yiyumvira, bimuzanira akaga. Mugabo kuwubatse publiquement ku murango izuba riva, bukebaza bakubwira ngo uragira ngene. Ariko abakoze amabanga mpuzabitsina imbere yuko bubaka ugwabo barinyegeza, bikinga ibisaka, ntibubahuka ngo baje nahabona ntivyokunda, ni gusohoka iyo nzu bayisohoka ijoro birukanga, kuko si umugambi w'Imana. Rero kenshi copinage ishobora gutuma abantu bagwa mu busambanyi bagahava bagwara sida. Ico no bahanura canke ico no bwira ugwaruka, birinde ico bita copinage kugira ngo birinde sida. Murakoze. Nuko mukoze namwe, nibaza ko kino ganda twegera kwiza ngaha, nibaza ko ababaje ibibazo naho duciye mu ncamake, nibaza ko bikuru twabivuze. Sinzi ko arico urangiza babwira mu ncamake kugira ngo turangiza kino kiganiro. Ico norangiza mbwira ugwaruka canke abandi bantu bose batwumviriza nuko gukunda umuntu mudasangiye igitsina si icaha. Ikiza kuba icaha ni intumbero mbi muhaye ugo rukundo, nico kiza kuba icaha. Kubijanye na copinage navyo, abantu bamenye yuko copinage si nziza.
ivyo babimenye, ntibasubire no kubaza ivyo bibazo, bavuga ati jewe ndi kw'ishuri canke ndi mu buzima bwa misi yose, ico nifuza nuko umuntu wese yoba umugenzi akaba mwene data, mugabo ikintu cyose conjana mu bugenzi bunjana mu busambanyi kigava kwinkwegera muri sida, ivyo avyirinde. Ico nobahanura nuko bosoma ijambo ry'Imana imisi yose, kuko niryo rishobora kubabera umuco rikabamurikira mu buzima bwabo bwa misi yose, kugira bashobore kumenya ico bakora muri iki gihe, ico batari bukore muri iki gihe, kugira ngo bakingire ubuzima bwabo, bazoshike mu bigero babe abagabo n'abagore beza. Murakoze namwe, turakengurukiye umutumire wacu Ngendakuriyo Ephrem yatuje kubateramisha, dukengurukiye namwe bw'amitse yompi, nkengurukiye namwe mwatwandikiye mutandukanye. Imana nibahezagire, naye mgwaruka nizeye neza yuko ubugenzi bwanyu bukwiye gufatira ku ngeso nziza no kwigishanya ivyigwa, kugira ngo mutere imbere mu bijyanye no mu banyu, ntimumaramaze abavyeyi babarungitse ku mashuri. Nibaza neza yuko muzogira umugisha muri amashuri yanyu, kandi nizeye neza yuko nawe uvyumvise uzogerageza kwifashisha abandi. Twari kumena Ngendakuriyo Ephrem. Ufite ikibazo cyo wunganira, urashobora gutelefona mu mwanya w'amasaha y'akazi ku nimero 22 24 26 57, cyangwa ugakoresha telefone ngendanwa nimero ni 71 204 197, cyangwa ugakoresha 69 499 619, cyangwa dusanga aho dukorera ni Mirorero ya mbere, ibara ryitiriwe Ubufaransa, iruhande y'ishengero Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité. Nuko rero Rondas Manirakiza ndabigutunganiriza, ndagusezeye ndakwifuriza ijoro ryiza, naho gutaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguhe umugisha.